Hello, murakomeye. Turi mu Cibitoke ca Rugombo. N'ikimenyamenya turi kuri Lac Dogodogo yerekana ubwiza bwa Cibitoke ca Rugombo. Irivuga mwari mubizi uko Dogodogo yatanguye ngo yatanguye ari umuntu ariko arimba akanogo ashaka kugira toilette. Umva bukeye amazi asanga amazi yadutse araduga aba menshi kugeza nukuri nivyo aha rero turi rivuga rivura twaje kuraba turi mu Cibitoki ca Rugombo tuje kuraba Dogodogo. Meni Dogodogo canke ni Dogodogo? Dogodogo hariko twatuzo Dogodogo. Ngaragaze umunezero mwinshi cyane bw'umugwi irivuga sibyo nirivuga muravuga kandi mukigisha neza abanyarugombo tubakomera amashi cyane. Rero kubera ko njejwe ugwaruka n'inkino byose biri wanje aba badukiniye rero byanyoheye cyane kuba turi kumwe ngaha na cyane ko arugwaruka ni Burundi bw'ejo bigishije ibintu bivuye ku mutima, ibintu byiza cyane, ibintu bazokuriramwo ndetse baze barigisha n'urundi gwaruka. Kujya hanajinyitse genda kurye inja ku giti ciwanje cyanyigishije kuko nabonye aba bakinyi arabahinga cyane kubera yuko ibyo bakinye nabonye birimo ubuhinga kandi bituma twebwe abanyarugombo dushobora gufatana mu nda kubiciye hano cyane kugira umubano mwiza no kumvikana hagati y'amadini imigambwe ndetse mu kibano rusangi umutekano ukaba wose nivyo cyo nashoboye gukuramo. Nuko mutama yabivuze nashoboyemo gukura kubyara abo ushoboye kurera. Kandi ikindi nabonye nuko ubyara abo ushoboye kurera kandi wikingire mu bihimba by'irondoka. Marlene Nzikwinkunda nkaba ndi umukinnyi w'ivyesi nkina théâtre hama tukaba turi mu Cibitoki nkaba ngira nkine théâtre nkaba nkina ndi ingona umwamikazi w'ingona. Nacho ntera inja sawa ndemera umugenzi wanje uza abana bangahe nifuza abana 18 shefu 18 niyo mana yanjye urakose ibisoka yahimbaye wibaza ko nzobigenza gute ntabyo ndamenya icyo nzi cyo nuko nifuza abana 18. Ikintu gihari muri iyi minsi turimwo turayigendura nta kuntu uvuga ngo uvyara abana benshi kuko abana benshi ni ngorane uvyaye nk'abana 18 nka kujya bivuze mbega abana 18 wozokwera ikintu tarasera gute kugira wabwiye ati umwe hajya uwundi hajya naho barimo bakobwa data bajya ngo nabundi baragaruka bagakenera bamaze gukenera nabo rumva yuko aba ingorane
vyiza mbona menga umuntu yavyaye benshi yobyara nk'abana batandatu. imico n'akaranga by'abarundikazi bijanye n'intambo twumvise ingoma z'abarundi zavutse. Ikindi kintu ni ikintu cyo kudahohotera abakenyezi kuko cyaciyeho ntagikurikiranye neza. Hari umupapa ashobora gufata umugore wiwe akamucinyaguza ntamenye ko ari umumama ari umufasoni wiwe akamukoresha ibintu birusha cyane. Je nicyo kintu nabonye. Ikindi nabonye ni ikintu cyo kubyara ku rugero. Dufashe ku bantu bari mu Burundi n'abantu benshi cyane amatongo n'ayarazi yo usanga ahantu nko mu mibano usanga ari ibintu bigoranye cyane ku buzima bwo kubaho muri iyi minsi. Murabibona namwe harabavye. Urumva nite hari gihe bagukoresha ibintu kwitegeka atakuri bubigire bagoherera iyo munzu nk'irya mizigo guma wikora barabuze yubitura. Je mbona ufise aho witura umukenyezi nukuri bo kwitura bakagufasha mbona imiruhari myinshi. Ico byanyigishije ko iki gikino ukuntu umuntu muba mukundanye nk'akaroro nk'umudamu wanje akankunda akanyereka urukundo ugaca usanga mu mwanya muto ndamuhindutse ntanguye kumuha amakofi. Rero ntibikwiye na gato. Mwaraheze go cyane. Buri kwezi agenda mu butinyanga kandi twigishije turabimenya. Ikindi nacyo nabonye natahuye nuko abagabo bari ngaha canke n'abasore bari ngaha bariko begereza kuja mu bugabo borera abagore bawe neza bakareka kubahohotera kandi bakavyara abana bakenya bashobora kurera nka batatu.